kuko isanganiro ibaho nk'urwego canke institution. Hanyuma ni ukuvuga umuntu wese aza kuko kuva ico gihe harabaho aba directeur batandukanye muga bagumye kuri wa murongo. Ni ikintu rero isanganiro yihaye novuga nti nk'ihangiro kugira ngo ibandanye ishigikira umuziki n'abanyamuziki w'u Burundi. Bavuga ati Isanganiro Award kugira ngo umuntu ashobore kuyijamwo bigenda gute? Bamwe bakavuga ati dukunda kubona ari indirimbo z'ikirundi z'akaranga, dukunda kubona harimo abarinzi bakomeye bikaranga atari bo twese Isanganiro Award. Bimeze gute muri bise? Twebwe kandi ntukubwiza ukuri ko vyatubabaje nko kubona Cedric Bangy yari umuntu wanashima yabaye mu muziki igihe kirekire. Ivyabaye sinzi yuko yashatse kumenyekana kuvuga kugira ngo sinzi cyo yashatse gushika ko bisanzwe kuko we nyene yarabizi yuko amanota bo baza gutanga nka jury atari yafatirwa ko yonyene kuko hariho yavuye muri SMS n'ayandi yavuye mu kulika tujya tu video baba poste ku mbuga zacu. Isanganiro Award irashitse abantu ati kugira ngo umuntu ashoke muri Isanganiro Award haba hakoreshejwe iki bigenda gute kuko bamwe bagira commentaire bavuga ati hariho ukubonera burya bisumba imiziki y'ikirundi y'akaranga ariko tukabonamwe abarinzi amazina akomeye mu matuka ntibanatogwe no mu Isanganiro Award. Hakogwa iki? Ari benshi bakunda kwibaza ku bushimwe mutanga, bamwe ati bushimwe mutanga ni buto cyane bitari kubwereza umuntu canke televiziyo biba birengeye kubera iki ubushimwe buto bungana uko canke hari ibindi byakabasha mu bahereje ivyo abazo kugira gutyo ntazobara abaririmbyi babibonye. Nivyo hari ibintu bita symbolique, ikintu symbolique turi harya icambere cyo hariho cyo bita trophée. Turagira twakoresha trophée nziza azoshira mu nzu akavuga ati kino kintu cerekana yuko natsindiye Isanganiro Award. Usanga binanditseko Isanganiro Award 11e canke 12e edition bikaba vyanditseko. Ico ni cyambere. Icya kabiri turamuha akantu nk'umuririmbyi, kumuha piano, kumuha guitar, ni ibintu symbolique jerekana ko ari umuririmbyi. Ariko twama twanabivuze yuko inyuma yahaga duca dutanga ibahasha izofasha umuririmbyi muri ico gihe twa turi kumwe. Ntituyivuga kuko buri mwanya irahinduka. Uko umwaka uheze siko nk'akarero ubushingwe iyo baje twatanze mu mwaka uheze siyo tuzotanga ubu kuko nk'ubu ho azo ari menshi cyane nk'inciro nka 3 canke 4 ugeranije nayo twatanga ico gihe. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi akongera akaba n'umumenyeshamakuru mugenzi wacu. Ni umwe mu bategura cyangwa muri staff mu bategura ibikorwa byose bijanye na Isanganiro Award muri rusange. Ndakuramukije. Amahoro cyane. Meze neza. Nukuri turashima. Nizeye ko namari sawa. Isanganiro Award ni iki muri rusange? Isanganiro Award ni higanwa ryabayeho kuva mu mwaka wa 2011. Higanwa ritegurwa na radio television Isanganiro mu ntumbero yo guteza imbere umuziki n'umunyamuziki w'u Burundi. Ico nico gikorwa kimaze imyaka cyo kirakorwa. Uno munsi tukaba tugeze ku ncuro ya 13 aho kitabaye hari mu 2015 aho hari ibibazo bya politiki ariko mu nyuma twabandanije dukora nk'Isanganiro Awards muri iyo ntumbero yo guteza imbere umuziki n'abanyamuziki bacu. Kuko Isanganiro ibaho nk'urwego canke institution. Hanyuma ni ukuvuga umuntu wese aza kuko kuva ico gihe harabaho aba directeur batandukanye muga bagumye kuri wa murongo. Ni ikintu rero Isanganiro yihaye novuga nti nk'ihangiro kugira ngo ibandanye ishigikira umuziki n'abanyamuziki w'u Burundi. Hari ikintu nkunda kuvuga igihe Isanganiro Award yabaho imbere yaho itarabaho ico gihe nimba uvyibuka mu myaka y'imbere y'2010 umuririmbyi yumva ari umurundi yumva nezerewe mu gihe aririmbye igiswahili. Twumva indirimbo nyinshi z'abarundi baririmba igiswahili rimwe rimwe ugasanga nta nico bazi mugabo bakiforsa kugira bakimenye. Ugasanga ari abandi bumenga buririmba igifaransa abandi icongereza mugabo Isanganiro Award maze kuza mwarabonye ko tuvuga tuti ni umuziki w'abarundi ni umuziki w'ikirundi. Urumva ivyo byatumye abantu benshi bavuga ati kumbe umuziki w'u Burundi birakunda. Nivyo kera twageze kwa tubona ukomeye cyane mu gihe cy'abacanco ba Christophe Matata mugabo mu nyuma
twarabaye influence par umuziki wo muri Tanzania, wo muri Congo, wo mu Rwanda. Rero abarundi bakabura ico no kwita stabilité mu vyerekeye umuziki. Mugabo Isanganiro Award imaze kuza baragize ako kantu ko kumenya ati turabarundi reka turirimbire na cyane cyane abarundi imbere ko twagura imbibe. Nivyo rero Isanganiro yacivuga ati reka tubandanyize mu iyo nzira, tubandanye dushiraho kino kintu. Uko bigenda kose buri mwaka Isanganiro Award iteza gutegurwa. Isanganiro Award irashitse abantu ati kugira ngo umuntu ashoke muri Isanganiro Award haba hakoreshejwe iki, bigenda gute, kuko bamwe bagira commentaire bavuga ati hariho ukubonera burya bisumba imiziki y'ikirundi y'akaranga, ariko tukabonamwo abarinzi amazina akomeye mu matuka ntibanatogwe no mu Isanganiro Award. Hakorwa iki? Ego dufatiye mu kuntu Isanganiro Award itunganijwe, nibaza ko biri mu bintu bituma tugira ubwizigirwa kuba dukurikirana n'abadufasha nk'Isanganiro. Ubwa mbere na mbere reka nce ahanini ku masonga kuko dukora. Twebwe turandikira amakete, amaradiyo, amateleviziyo, aba DJs bamwe bavuza umuziki mu butambiro, n'aba producteurs bamwe bakora bahinyanyura imiziki. Abo tukabasaba buri indirimbo 5 canke 10 y'indirimbo zakunzwe cyane mu mwaka wa 2024. Nk'ubu tugiye guprima indirimbo yakozwe mu mwaka uheza 2024. Rero baci baduha indirimbo bo babona umwe wese yuko zakunzwe cyane muri uwo mwaka. Bisha tuzegeranya izo ndirimbo kenshi aba ari indirimbo amajana. Tukaba tuvuga tuti kuko turandika indirimbo 200 tubigenze gute? Inzira ni yindi nyende kwa tugira ko nukuraba izo ndirimbo 200 zagarutse kenshi gashoboka kurusha izindi zose. Izo ndirimbo rero tumaze tuzironka nizike ko twashikiriza tuti indirimbo 200 nizi. Inyuma yaho rero bisha dufata izo ndirimbo tukajya tuziha abahinga bazi umuziki banawukoreyemo, kenshi tukisunga abari hanze y'igihugu kugira ngo abari ngaha babishoboye tubarekere finale. Abari hanze bari hanze tuzibashiriye ntitubabwira ngo wewe ngo dukore ico gikorwa ngo twagisavye na naka oya. Buri muntu wese tumusanga inbox mu kabweta kiwe tukavuga tuti twe dushaka kudufasha izi ndirimbo uziha amanota kugira ngo ashobore gutanga amanota. Abo bantu rero bamaze kuziduha niho tuba turonse indirimbo 10. Hari ujiri igeze gutora imwe Cedric niwe bita Dede. Ego. Mu nyuma baravuga ko hibwe habaye ikibazo mu nyuma bongera kandi barigarura. Baravuga yuko barandika yuko donc bari muri jiri habaye ibintu by'ibintu. Ego. Nibaza ko babibonye. Ego. Higeretse iwanyu muca muyakira gute? Twebwe kandi ntukubwiza ukuri ko byatubabaje. Nko kubona Cedric Bangy yari umuntu wanashima yabaye mu muziki igihe kirekire. Ibyabaye sinzi yuko yashatse kumenyekana kuvuga kugira ngo sinzi icyo yashatse gushika ko musanzwe kuko we nyene yari abizi yuko amanota bo baza gutanga nka jury atari yafatirwa ko yonyene kuko hariho ayavuye muri SMS n'ayandi yavuye mu kulika tujya tu video baba poste ku mbuga zacu. Rero kucavuga ngo nakaye wa mbere afatiye ku manota gusa jury yatanze yibagiye SMS yibagiye ziga likes zabaye urumva ko kwaba ari kwihenda. Naco gituma twe twavuze tuti ivyo nta commentaire ariko umuyobozi w'ico gihe yaciye abyibutsa ingene ayo ingene bigenda kugira ngo indirimbo ya mbere imenyekane. Hari benshi bakunda kwibaza ku bushimwe mutanga. Bamwe ati bushimwe mutanga ni buto cyane. Bitari kugereza umuntu canke televiziyo biba birengeye. Kubera iki ubushimwe buto ungana uko? Canke hari ibindi byakabasha mu bahereje. Ivyo abazo kugira gutyo ntazobara abaririmbyi babibonye. Nivyo hari ibintu bita symbolique. Ikintu symbolique. Turi harya icambere cyo hariho cyo bita trophée. Turagira twakoresha trophée nziza azoshira mu nzu akavuga ati kino kintu cerekana yuko natsindiye Isanganiro Award. Usanga binanditseko Isanganiro Award 11e canke 12e edition bikaba vyanditseko. Ico ni cyambere. Icya kabiri turamuha akantu nk'umuririmbyi kumuha piano, kumuha guitar ni ibintu symbolique. Jerekana ko ari umuririmbyi. Ariko twama twanabivuze yuko inyuma yahaga duca dutanga ibahasha izofasha uwo muririmbyi muri ico gihe twa turi kumwe. Ntituyivuga kuko buri mwanya irahinduka. Uko umwaka uheze siko
nk'akarero ubushimwe iyo baje twatanze mu mwaka uheze siyo tuzotanga ubu kuko nk'ubu ho azoba ari menshi cyane nk'inciro nka 3 canke 4 ugeranije nayo twatanga ico gihe bivanye nuko mwaka ibigega biye byifashe bisanganiro bivanye n'abadufasha nk'isanganiro niho tuvuga tuti ikigega gihagaze uku reka tuvome muri iki kigega tuyabahe na cyane ko isanganiro award itegurwa ku nyungu z'abaririmbyi muri mu baririmbyi ariko entertainment canke industry bigizwe n'abaririmbyi gusa habariho n'abajournaliste culturel habariho sanzwe ariyo n'abavideographe muteganye iki ku ba DJ canke n'abandi bigero rusange kwashaka kuzamande makategori ya nivyo Isanganiro Awards haraheze nk'imyaka nk'ibiri canke 3 twigeze no kuba duprima uwakoze iyo ndirimbo yatwaye Isanganiro Awards kugira tumwereke yuko tumushigikiye ego ico ni ikintu kidasanzwe hari n'igihe duprima wa mbere wa kabiri wa gatatu ivyo navyo nyene turabishima hanyuma kuri izindi kategori ni ikintu cyo kwiga twanka nkuko bivuze Isanganiro Award iramaze imyaka 10 n'ingahe iri kirabaho mu gihe hari abantu baje bakagerageza bukeye bakacongera bakazimangana twanka yuko tugira iyo rero iyo dufashe ikintu twebwe turagifata mu minwe hanyuma tukiga nk'ubu nk'akarori gishasha mwarabonye yuko abari muri Isanganiro Award 200 uno munsi mu ndwiza batangura formation mbere no kuvuga iyo dukoze ikintu tudushaka ko ico kintu gikorwa neza ayo makategori yandi ni cyumviro cyiza wanashima benshi bamaze kutubwira mugabane baza yuko hari migwi iri kiravyiga kugira ngo ejo canke hirya ejo turonke umuco kwiye mu vyerekeye kazoza ka Isanganiro Awards. So ikiganiro open mic nikaye kajambo ubwira abakunzi muri Isanganiro n'abakunzi ba Isanganiro Awards kuva muri 2011 gushika none munsi. Ego icambere no gushimira akeza kuko dufacanya muri ibikorwa byo mukenyekanisha ivya Isanganiro Award ni ikintu ciza cyo gushima turashimire mwebwe nyene n'akakigoro mwagize hanyuma ku banywanyi cyangwa abakunzi b'umuziki muri rusangi twabwiye ko tutazodohoka si ibintu turiko turiga imyaka 10 n'ingahe turiko turategura irino higanwa twitegura kugira ngo dushigikire abaririmbyi n'umunyamuziki hanyuma icivugo cy'uno mwaka cari n'icuko umuririmbyi ashoboye guprofita ico no kwita digitalisation kugira ngo ashobore kudandaza umuziki wiwe hanze mu makungu ivyo tuzobikora kuno mwaka ariko kandi bumve yuko turacakeneye abo banywanyi bo muziki w'u Burundi kugira ngo badushigikire dutere iteka ejo ni haba ibirori byo gutangura byo gushira habona indirimbo Isanganiro Award bakirane urweze bumve yuko atamanyanga yigera ba muri Isanganiro Award kuko byose biba biri ku mugaragaro ikindi naco kubwira benshi batazi nuko ujye munsi wa Isanganiro Award atanumwe nuwo muri Isanganiro abazi uza gutsinda ico nico kintu dushima mugabo iyo bahejeje guteranya amanota yose kuko tuba tuvyerekanira hajya turayiproject amanota kunagenda niho natwe tuvuga tuti nakane watsinze ugasanga turabimenye rero nibumve yuko biriko bategurwa neza abadushigikira nk'amashira hamwe y'abadushigikira abandanye kubana yadushigikira kugira ngo ino ntambara twatanguye tuze twicikeko kandi tuvuge tuti koko Isanganiro yarakontribuye cyangwa yaraterereye mu kubaka runo ruganda rw'umuziki mu Burundi. So ndagushimire cyane. Ego nije ndabashimiye.